ndabaramukije mwebwe mwese muteze amatwi radio Nderagakura nongera ndabaha ikaze muri ano makuru mu rurimi rw'ikirundi agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarahaye mubonano kuri uyu wa gatanu mu ntara ya Kirundo urongoye urwego nshingwa bikorwa rw'ibihugu bigize ubumwe bwa Afrika Musa Faki Mahama. Uwo mushitsi akaba yarakeje umukuru w'igihugu ku migambi myiza afitiye igihugu c'u Burundi. Abene igihugu bo muri komine Bugabira ngo bategerezwa kuronswa amazi, ivyo bikaba vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuri uyu wa gatandatu mu bikorwa rusangi yagiranye n'abene igihugu bo muri iyo komine. Umukuru w'inama nshingamateka Daniel Geraze Ndabirabe asaba abarundi gukurikiranira hafi ibikorwa vy'umugwi wo kumenya ukuri no kurekuriranira gutyo bakomeze umutima wo kurekuriranira. Ako kamo akaba yagateye ari mu ntara ya Gitega mu bikorwa rusangi vyo kuri uyu wa gatandatu. Izi nizo ngingo nkuru zigize ano makuru mushikirizwa na Gordian gato mfashijwe mu buhinga bw'ivyuma na Niragira Philomene, tukaba twongeye kubaha ikaze. Uko nari mpeje kubibabwira mu ngingo nkuru mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarahaye mubonano kuri uyu wa gatanu mu ntara ya Kirundo urongoye urwego nshingwa bikorwa rw'ibihugu bigize ubumwe bwa Afrika Musa Faki Mahama. Uyo mushitsi ngo akaba yarakeje umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ku migambi myiza afitiye igihugu be no ku ntambwe igihugu kigezeko mu gutsimbataza amahoro. Kurikira umuvugizi w'umukuru w'igihugu Gatoni Girene Rosine. Mwubahwa Musa Faki Mahama yarakeje cyane y'icubahiro mukuru w'igihugu c'u Burundi ku mbono afise ku gihugu igaragara cyane ku bikorwa by'iterambere bikorwa na leta y'u Burundi bene ku ntambwe igihugu c'u Burundi kigezeko mu gusimbataza amahoro. Aranakeza cyane avuga ati utumbere igihugu c'u Burundi nico gifata iya mbere mu kuja gusahiriza ibindi bihugu mu bikorwa byo kugarukana umutekano. Baragarutse cyane kuri ico kibazo c'umutekano muri rusange muri Afrika na cyane ku kibazo c'umutekano muri aka karere k'ubuseruko mu gihugu RDC, aho nyiricubahiro mukuru w'igihugu c'u Burundi nk'usanzwe arongoye ishirahamwe ry'ibihugu byo mu buseruko yasavye cane yuko ubumwe bwa Afrika bwoshigikira inteko zo mu karere ziri muri Kongo kugira ngo zifashe mu bikorwa byo kugarukana amahoro biciye mu kigega c'amahoro c'ubumwe bwa Afrika, le Fonds pour la Paix. Baraganiye cane kandi kucerekeye ikibazo c'ugwaruka, aho nyiricubahiro mukuru w'igihugu c'u Burundi yashinze intahe ingene igihugu c'u Burundi cyo kiratera imbere kubera ugwaruka biciye mu migambi myinshi. Rero yaremeye yuko azotanga n'integuro y'ibikorwa n'imigambi yokorwa n'ibindi bihugu, kuko murazi yuko aho inama iheruka kuba ihuza abakuru b'ibihugu n'amareta y'ubumwe bwa Afrika yajeje umukuru w'igihugu c'u Burundi kurongora umugambi ugwaruka amahoro n'umutekano. Baraganiye kandi muri rusangi n'ibindi bibazo bihanze Afrika byo teza imbere Afrika, kuko iterambere rya Afrika rizova ku banyafrika. Umwubahwa Musa Faki Mahama yarashimye cyane umwanya yamaze mu Burundi gene bamwakiriye, ko arashima cyane no kungene yashoboye gushika hagati mu gihugu, aho yakeje cyane nyiricubahiro mukuru w'igihugu c'u Burundi n'abarundi yavuga ati Uburundi mwarahezagiwe. Aho yagiye araca rero uwo mubonano wasozerewe baganira neza biyemeza kandi ko bazobandanya bashigikirana mu bikorwa by'iterambere mu Burundi no muri Afrika muri rusangi. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaruguruye icese kuri uyu wa gatandatu w'umuhora w'umuyaga nkuba ku mutumba Renga muri komine Busoni intara ya Kirundo. Uwo muyaga nkuba ukaba wakiriza amakomine atatu ariyo Busoni, Bwambarangwe na Gitobe. Avuye aho yaciye aja muri komine Bugabira muri iyo ntara nyene, aho yifadikanije n'abene gihugu bo muri iyo komine mu bikorwa rusangi vyo gusiga isima mu kigo cyo gusomeramwo ibitabo kikigishirizwamwo n'ibijanye n'akaranga. Umukuru w'igihugu akaba yasavye ko abene gihugu bo muri Bugabira bategerezwa kuronswa amazi. Tumvirize umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Ahamera nga
Amera ari ngango yirutse arazi ikibazo mpava ndamubaza oya bunyene naca ndamubaza nti we twasezeranye iki kubijanye n'amazi mu gihugu arabizi ivyo twasezeranye none raba shitse ngaho ibugabira amazi atarahashika hakwi komine buramatari uri bukigenda aza kwirabira n'itangi hajya mu kirundo ko amazi ari kwaraza ntimwampeze ico gihe ngo amazi arashitse mu komine ntimwampeze ahantu bababwira mukagwicira rero basha kuko sinshobora kuvyumva none murarindiriye yuko kugira ikintu abene gihugu bakorerwa ikintu ari uko nzorinda kuza ndinde kwishikira jewe nyene sawa indongozi zose zozikura mvume nzanigirira imigwi nkoresha aha mere ndazi ko nabimubwiye na minisitiri yombere cabona mpejeje kubimubwira namubwiye nti je nkazoja ahantu ngasanga irobine yumye wewe uzoca utaha wewe nyene utabimbwiye warambwiye muri raporo uti hari ahantu hangoye aya mazi je nayikurikiraniye kuva mu 2020 ndabesha gushika uza kwirabira kwitangi baca bampenda ngo amazi yashitse muri komine Bugabira none sindahashitse atarahashika ndayatanga mushaka dukorane gute ngo barayazanye ngo bayatana bari mu mwonga guyo ngo giraje caduzwa ni moteri kubera iki batashikiriza ku musozi hejuru hanyuma acagaburira bene gihugu ari hejuru ubwo je nzino kubarusha uwo muntu twaye ivy'amazi atavyashoboye natahe gravitation nazicarico aha twora ahantu twosanga hari munsi yari ivumbi amazi ava none gravitation tuzicarico twese ubwo bucucu bwabafashe gute minisitiri je ntanze ukwezi nzoca ngaruka sinshobora kuvyemera ahamere nabimwigiriye imbona nkubone jewe nyene je nk'ubu ndibona ca ntanga imihoho mugabo kubera abarundi badashaka kumaramara nk'ubu ntatanga imihoho kubera ntibamaramara mbeda kuyeho ndamusubiza nde ko n'uwuzi ameze uko nyene nari gavuze sinama ndiko ndakura murigira mubona mukiramwe bw'indongozi n'ugarutse agira vya bindi nyene n'uwuzi agire vya bindi abaza kubaza ngo mbe womenye uwundi yahora arya gute ngo nawe acarye nabwire nimurendegere. Umukuru w'inama nshingamateka asaba abarundi gukurikiranira hafi ibikorwa by'umugwi wo kumenya ukuri no kurekuriranira gutyo bakomeze umutima wo kubabarirana. Ni impanuro yatanzwe kuri uyu wa gatandatu n'uwo mukuru w'inama nshingamateka aho yari yifadikanije n'abene gihugu bo mu ntara ya Gitega mu bikorwa by'iterambere rusangi byabereye ku musozi Songa muri komine n'intara ya Gitega. Daniel Geraze Ndabirabe akibutsa ko kubabariranira bibohora imitima. Ivyo bikorwa by'iterambere rusangi byabereye ku mutumba Songa komine n'intara ya Gitega byari byerekeye gusibura imifurege y'ibarabara rihuza intara ya Gitega na Rutana ibarabara ry'igihugu nimero 8. Buramatari w'intara ya Gitega Venamani Rambona akaba yashimiye abitavye ivyo bikorwa acasoba abatware kubandanya bavyitwararika acamenyesha ko ibikorwa by'iterambere rusangi bibandanya na cane cane ivyo gutunganya neza igisagara ca Gitega. Twaje nga kugira ngo turabe yuko twokora ibikorwa byo gutuma iri barabara rishobora kuguma rimeze neza. None rero twaje kugira ngo tuhaboneshe ndetse n'imodoka zironka ziza ziraca sabe indongozi zo ngaha yuko kino gikorwa cobandanye kugira ngo ibarabara riboneke neza imodoka zironke zibisanya ibikorwa by'iterambere birabandanya bikorwa na cane cane mu gutunganya neza igisagara ca Gitega. Kuri w'inama nshingamateka Daniel Geraze Ndabirabe yari yaje kubifatanya nabo benyegitega muri ivyo bikorwa rusangi afashe ijambo akaba yaboneyeho akaryo ko kubasaba gukurikiranira hafi ibikorwa by'umugwi ibyo kumenya ukuri no kurekuriranira CV aca basaba babarirana ngo kuko bibohora imitima. Iyo umuntu abigiriye nabi akagusaba ikigongwe haba ibintu bibiri uwusabye ikigongwe agira amahoro mu mutima n'uwusabwe ikigongwe nawe agira amahoro mu mutima. Wewe ako kababaro ufise ku mutima yaba wakoze nabi cyangwa wakorewe nabi mwese mufise akabaro twese mufise akabaro ku mutima none kubera iki twotinya kw'Imana iturimwo ko tubonye ko turi abana b'Imana twotinya iki kugira ngo tuvuge ivyabaye kugira ngo uvuge uti jewe narabonye kanani ko ibi nibi nta kibi kirimwo uri kurabohoka kandi uri kurabohora n'abandi ivyo navyo nishamane dusaba. Ivyo bikorwa bikaba byari byakozwe no mu mihinga itandukanye y'intara ya Gitega na rigi umukuru w'igihugu aheruka gusaba abatware gusubira gukomeza iyo ngendo. David Irakoze turagushimiye tubandanize ano makuru muri bikorwa bijanye n'iterambere rusangi abene gihugu bo muri komine Ntahangwa hano mu gisagara ca Bujumbura basabwa akongereza inguvu kugira ishure ry'imyuga ririko ryubakwa muri zone Gihosha rizobe rigeretse kabiri ryubakwe n'ingoga. Ako kamo katewe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana mu gihe yifatikanya n'abene gihugu bo muri komine Ntahangwa na Mukaza mu bikorwa rusangi byo kubaka ayo masomero akizera ko mu kwezi kw'icumi ryoba ryatanguye gukora.
hano mu Gihosha na nyine dusanze ibikorwa bikorwa neza ariko turabona ko haracyakeneye ingufu nyinshi cyane gose kugira ngo rino shure turigerageze turikorere kugira ngo ejo abana bacu bazokwigire mu mashure ateguwe neza. Rino shuri rero dutegekanya ko ryogerekwa ko kabiri, hanyuma icifuzo nyamukuru kikaba ari uko mu kwezi kw'icumi igihe tuzoba turi muri Flambeau de la Paix iyi shure tuzoba tuyigejeje kure mbere ibirasi bimwe bizoba byatanguye gukora. Ubutumwa duhaye abo muri commune Ntahangwa na cane bafatanije nabo muri Mukaza nuko iri shure turishira ku ingufu nyinshi cyane gose turishire ku ingufu nyinshi cyane gose kandi duhamagarire n'abavuka commune nabo nyine bamenye ko iyi shure izo bicitegererezo cici commune izi commune ko ari zibi rero nabahamagariye yuko boshiramwo uburyo nabo nyene kugira ngo basahirize meri kugira ngo ibikorwa binyaruke mu kwezi kw'icumi tuzobe twamaze intambwe idasanzwe. Nayo urongoye quartier Gikungurirare Kabura Jean Pierre agashima ko bagira baronke ishure ry'imyuga kuko abana bahora babura aho bigira imyuga agatera kamo abene gihugu arongoye kuza baritabira ibikorwa rusangi kugira bafashe mu kubaka iryo shure kurikira Jean Pierre Kabura. Turabetona amasomero abiri yaramaze igihe kirekire atari bwa betone n'umusi twaronse ibakwe ryo kugenderwa n'abene gihugu bo muri commune Ntahangwa na Mukaza nkuko umuvyeyi wa meri yari yabasavye yuko boza kudufasha ivyo bikorwa. Urabona ngaha dusanzwe dufise ishuri rimwe gusa ari ryo ETS ariko hari abandi bana badashobora kugirirwa amahirwe yo kuja muri ayo mashuri. Rero iryo shuri turifitiye igishika gikomeye cyane kuko abana benshi barabura aho baja kwiga bakaja kwiga kure mu yandi makomine bizoca bitworohera abana bacu bige hafi cyane. Kama mwotera abene gihugu murongoye muri no quartier murongoye nuko boza barubahiriza akamo abajijwe intwaro baba bateye bakitabira ibikorwa vy'iterambere rusange kuko burya byose nibituraba iterambere tuva ko rikongera katugarukako ntawo hufata minenegwe kuko ni neza twese abene gihugu no kubana bacu. Hari mico mibi iyi mico w'abagabo n'abagabo barongorane w'abagore n'abagore barongorane ivyo Imana arigeze bivuga kaje n'umuvumo kandi kibabaje ubu hariho n'abantu bigisha ijambo ry'Imana bamenyesha Imana babishigikira ukaza wumva uvuze ngo abagabo n'abagabo barongorana nivumwe ubone nawe bona n'abagabo bobo ngo basambana ngo bobo sivumwe nibicumuro vyose mugabo iyo nivumwe Imana ntishobora kwihangana. Ndabasavye mwebwe abarundi umurundi yava kagira nahazoba ari muri Amerika aja muri ivyo tumuvume tumugire ikivume mu gihugu cyacu. Radio Nderagakura tugeze ku isaha 12:38 turabandanya kwashikiriza amakuru twabateguriye. Umutamukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yarafashe urugendo kuri uyu wa gatandatu igenekezo rya 18 Ntwarante umwaka wa 2023 rumushikana mu gisagara ca Dakar mu gihugu ca Senegal nkuko biri mu itangazo ryashizwe ahabona n'igisata kijejwe kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu akaba yagiye nk'urongoye urwego rw'umutamukanyi w'umukuru w'igihugu rujejwe iterambere mu Burundi OPDD Burundi aho yitabiriye ibikorwa byo guhanahana ubumenyi mu bijanye n'ishigwaho ry'umugambi wo kugaburira abanyeshure ku mashuri asanzwe ari umuhetsi w'uwo mugambi mu Burundi. Inama nshikiranganji yakoranye ku munsi wa gatatu igenekezo rya 15 Ntwarante umwaka wa 2023 yarize yongera iremeza integuro y'imigambi yo mu gisata c'indero kuva mu mwaka wa 2022 gushika mu mwaka wa 2030 nkuko bishikirizwa n'umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta Prosper Ntawagwamiye. Uyo mugambi urerekana bikuru byoshimikirwa ko n'ingene uroranye n'umugambi w'igihugu w'iterambere ukerekana kandi ivyoza imbere y'ibindi mu ndero. Mu mwaka w'2012 Uburundi bwarashizeho umugambi wo guteza imbere indero n'inyigisho. Gikuru muri uwo mugambi kwari ugutunganya ukundi inyigisho nshingiro hakajaho igice ca 4 zigatunganywa ku buryo zo kwakira abanyeshuri benshi. Ariko ingorane zaciye zitera mu mwaka wa 2015 be n'ibibazo by'ubutunzi vyatumye uwo mugambi utaja mu ngiro nkuko vyari vyateguwe bica bisaba ko ivyategekanijwe bisubigwamwo. Muri Rusama mwaka wa 2018 haciye hashigwaho
harabaho umugambi mfatakibanza w'indero warimwo impinyanyuro zifatiye ko mu 2012 mu mwaka wa 2020 ikiringo cyo mugambi mfatakibanza kirangiye byarashoboka ko ibintu bisubira ku murongo imigambi gashigwaho mu bisata bitandukanye mu mwaka wa 2019 Uburundi bwari bwatanguye kuraba ingene igisata c'indero cifashe kuva mu myaka yo kwimenyereza gushika muri kaminuza. Hafatiwe kugena ico gisata c'indero cifashe, leta y'u Burundi yaciye isaba abo basanzwe bafashanya gufasha mu gutegura umugambi mu gisata c'indero kuva mu mwaka wa 2022 gushika mu mwaka wa 2030. Usubirira umugambi wo guteza imbere indero n'inyigisho wari wahejeje ikiringo. Uwo mugambi wateguwe rero urerekana ingisata c'indero cifashe, urerekana bikuru vyoshimikirwa ko n'ingene uroranye n'umugambi w'igihugu w'iterambere. Urerekana kandi ivyoza imbere y'ibindi mu ndero. Bikuru vyoshimikirwa ko nibi bikurikira: kugwiza amashuri, gutanga inyigisho z'akanovera, gukomeza inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi, gutunganya neza no gukomeza inyigisho z'ubuhinga n'imyuga, hamwe no guteza imbere intwaro ibereye mu gisata c'indero. Inama shikiranganya imaze guca hirya no hino iyo nteguro yarayemeje, mu vyo yaterereye hakaba harimwo ibi bikurikira: mu ntumbero yo gutegura politike mu bijanye n'indero ku kiringo kirekire, ubushikiranganje bw'indero bwoshikiriza ubundi bushikiranganje vyavuye mu nama rukokoma yo kwiheza ikibazo c'indero kugira ngo bitegurire umwiherero uzoba mu ntumbero yo guterera ivyiyumviro kuri ico gisata. Ubushikiranganje bwose bworaba mu bisata bujejwe nimba hari bihaze kubera bisaba ubumenyi n'inyigisho bidatangwa aha mu gihugu, bakabimenyesha ubushikiranganje bw'indero bugaheza bukarondera ingene Burundi kabaja kuvyiga mu bindi bihugu. Inyigisho zitangwa zofatira kuvyigihugu gikeneye bigiteza imbere. Birakenewe kwerekana ikizokogwa mu ntumbero yo kuduza ubumenyi mu rurimi rw'igifaransa kuko arigo rukoreshwa aha mu gihugu mu bijanye n'intwaro. Ururimi rw'icongereza gotezwa imbere kuko ubu nigo rukoreshwa cane kw'isi. Ho kwerekanwa ingene ubushakashatsi bwororanishwa n'iterambere ry'igihugu. Amashure nderabigisha yosubira gukomezwa kandi hakarungikwayo abanyeshuri baciye ubwenge, hagaca hihwezwa n'icokorwa kugira ngo umwuga wo kwigisha uhurumbigwe. Gutanga inyigisho zifise akanovera mu bice vyose mu kugara amashuri adakwije ibisabwa. Ubushikiranganje bw'indero bwo kurikiranira hafi ingabire igihugu c'Ubufaransa cemeye kuronsa Burundi yo kubaka ikigo cigisha imyuga nk'icirusi. Kwimurira irusi ibikoresho biri mu bindi bigo ataco biriko birakoreshwa nk'ibiri mu kigo kiri mu Buyenzi. Mu nyigisho zitangwa hoshigwa imbere ibikorwa vyo gushira mu ngiro ivyizwe. Kuronsa amashuri, amasuzumiro n'ibikoresho bifasha abanyeshuri kwimenyereza. Gutunganya ivyigwa hafatiwe kuca igihugu gishaka ku munyeshuri ahejeje inyigisho. Gusuzuma ingene igisata ca kaminuza y'u Burundi cigisha ubuvuzi cifashe co kimwe n'ibindi bisata bihambaye vyo muri iyo kaminuza. Gukora ibishoboka vyose kugira ngo ibigo vyigisha imyuga biri mu ntara zose z'igihugu bikore ico vyagenewe. Gukomeza ikigo kijeje guteza imbere ururimi rw'ikirundi kugira Uburundi bwitegurire muri kazoza gutanga ivyigwa vyose mu Kirundi. Gukora ibishoboka kugira ngo ku mutumba wa Rusansuma wose habe hari ishuri shingiro. Kunagurana ntaryo ubumenyi bw'abigisha. Kubaka ikigo c'igihugu kijejwe ubushakashatsi. Kuraba icokorwa kugira ngo icabwenge z'abarundi ntizerere hanze y'igihugu. Radio Nderagakura turabandanya makuru twabateguriye ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi buhanura abaserukira agasandugu ko gufashanya sepake kongereza umurindi wo kuziganya n'uwo kongereza abanywanyi. Umunganizi w'umushikiranganje Hermenegilde burikukiye akaba yabishikirije kuri uyu wa gatanu mu birori ivyo kwifurizanya umwaka mushasha. Idonido na mugenzi wacu Celestin Ndacayisaba. Abanywanyi b'ikigega cyo gufashanya c'ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi bitavye umunsi mukuru watunganijwe kuri wa gatanu baje bashajije biboneka ko bahimbawe no gusubira kurangiza umwaka basinyira ku mugozi umwe kandi bagisangiye ivyiyumviro. Umukuru w'ico kigega Aline Wege amaze gufata ijambo yaribukije ibisata bikuru ico kigega gifashanyamwo. Umunywanyi wese wo muri sepake atanga 1,000 ku kwezi, abakozi bato nabo bagatanga 500.
ariko nubwo tutanganya amahera dutanga dufashanya kumwe mu bintu bimwe twemeranije gufashanyamwo. Umunywanyi yashengeye umuryango wiwe ahabwa ibihumbi 300, umunywanyi abuze umufasha ahabwa ibihumbi 300, umunywanyi abuze umwana w'amaraso ahabwa ibihumbi 200, umunywanyi abuze umuvyeyi papa wiwe canke mama wiwe sebukwe canke inabukwe ntibarimwo ahabwa ibihumbi 200, umunywanyi agwaye igihe kirekire kirenga amezi 2 uhabwa ibihumbi 100 rimwe gusa. Umunywanyi wenyene agiye kwivuza hanze ahabwa ibihumbi 200, hanyuma umunywanyi agize ubugeni ahabwa ibihumbi 100. Aha rero turashimira Imana cane ko atanumwe aridoga ko twamurenganije. Eka n'uwaserukiye abakukuruke bitariho yarashimye kubona iryo shirahamwe ryitaho n'abarangije akazi ka leta, agasaba mbere ko abarirongoye bohinyanyura amategeko maze uwahuye n'ingorane bakamugarukira ko hakiri kare. N'umwunganizi w'umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi Hermenegilde Burikukiye amaze gufata ijambo yaripfurije abanywanyi bose kugera ku iterambere rirama, abizeza ko n'igikorwa cyo kunganisha imishahara bafatiye ku mpapuro z'umutsindo umukozi afise kigeze kure. Mwese dusangiye shirahamwe ndabifurize umwaka mwiza uzobabere umwaka w'amagara meza eka n'ibikorwa vyiza zobashikana kwiterambere kumburejo mumwe wese azabone n'agafaranga yakaronse. Ivyo ndiko ndifuza birashobora kuba atari indoto kuko mwese musanzwe muzi biriko biratunganywa mu kiga ca leta, barababwiye yuko umugambi ugeze ku musozo. Ndiko ndaraba mu bijanye n'itunganywa ry'amahera y'uno mwaka biraboneka yuko uwo mugambi bawushize imbere muri uno mwaka. Nagomba kubaremesha rero yuko n'agafaranga gashobora kuboneka bijanye na politiki salariale. Hermenegilde Burikukiye yarasavye abarongoye ico kigega kumenyekanisha ivyo bakora mu ntumbero yo kugwiza abanywanyi. Abarongoye ishirahamwe tubasavye yuko bobananya baturongora nkuko baturongora kugira ngo kumbure bige neza imigambi yotuma uburyo bwinjira mu kigega bwongerekana. Natwe bo tutumbereye tuzobandanya dusigura iyo migambi yumvwe na bose. Mwomenya ko umunsi nk'uwo wama watunganijwe uko umwaka utashe. Turagushimiye Celestin Ndacayisaba kuri iyo nkuru wa aduteguriye. Turangirize ano makuru kuri no nkuru ivugwa mu bijanye n'imvugo iremesha. Abarongoye amadini n'amashengero bakwiye gukoresha imvugo idakomeretsa mu kwigisha abo bajejwe ndetse no mu kibano kuko bafise ijwi rishika kure kugira agateka kazina muntu kubahirizwe. Bishikirizwa n'umuhinga mu bijanye n'imvugo idakomeretsa akaba n'umwigisha muri kaminuza Sururu Adolphe mu cigwa yatanze kuri uyu wa gatanu mu ruganda umugwi w'igihugu wigenga w'agateka kazina muntu CNDH watunganije ku barongoye amadini mu ntara ya Gitega. Akavuga ko iyo mvugo ituma umuntu yumva ko akunzwe gutyo agashira mu ngiro ivyo aba yigishijwe. Kugira agateka kazina muntu gatsimbatare gashike muri zango, izo ngo arizo zigize ibibano bitandukanye bigatinda bikagira igihugu. Ni vyiza guca kuri abo bantu n'abantu bafise ijwi rishika kure, amajambo bashikiriza aragenda gashika no kuziko mu miryango. Abantu nk'aba bari mu mashengero bafise amadini kenshi barafise n'amashuri, barafise ibitaro, eka mbere mu kibano barafise n'ababaserukira. Urumva rero inyigisho zijanye no gusonera agateka kazina muntu ntizoshika hahandi kuziko, ntizoshika muri bwa bucimbiri, ntizoshika muri ya mazone na ca kibano badaciye ku bantu nk'abo. Ubushakashatsi burerekana yuko ibintu wigishije ukoresha umukazo, ukoresha gukankama, ukoresha gutukana, ukoresha kugabisha ati yamara mutagize ibintu gucumura n'ibiri mu muriro udahera muzobiba. Uca usanga iyo umuntu akoresheje mwene izo mvugo z'iterabwoba, imvugo zigabisha, imvugo zica amahani, ntibiheza ngo bigende neza. Urumva rero uruhara rwanje bari kugerageza kubigisha uburyo twokoresha imvugo
yubaka ihagaze gutangura kwereka umuntu kumukunda kumwitwararika ati kandi ko atari ukubera mutandukanye ko mutegerezwa kuba bakeba jewe kwaro kwibusangira n'abinyigisho zijanye n'uburyo bwiza bw'uko ibyo bintu bo bigisha mu bugwaneza kandi no mu ntumbero yubaka imitima ikubaka washaka n'imibiri. Kwisaha 12 kwisaha imwe ibura iminota 9 ni hano duciye turangiriza amakuru twabateguriye kubashikiriza nkabashimiye mwebwe mwese mwayateze yompe nkashimira kandi na Philomene Niragira yamfashije mu buhinga bw'ivyuma gakote gato gato nayabashikirije nkabanda bifurije kugira umunsi w'Imana mwiza.